bibi tukuramutse cyane bibi. Yego namahoro. Muguwe neza. Yego buke buke. Bibi iyo uri kumwe n'umwuzukuru nkuko uba wiyumva gute? Ndaryoherwa nyene. Usakira kunda kugucura cyane uko kirabyibushe cyane. Ndakigaburira nyene kikajya kigahaga. Bibi bien frima n'umwana yagukuriye iruhande yawe yakuze umubona. Uravye ibintu by'umuziki arimo kuri wewe uvyakira gute nka bibi wiwe? Turirimbire nk'akaririmbo woba uzikaka. Nakomenya ko ndi kumwe na bibi nitukoze ikiganiro cha bien turakoze ikiganiro bibi nagwaye ikiganiro twagwanye oya ntitwagwanye twakuranya amanya none ugasanga ro muririmbyi ngo je niko ndagufata nkakubita ijido nibibaho Isaac TV ho What's up wakunzi ba Isaac TV reka ndabaramutse cyane ndababwira ati amahoro y'Imana abane namwe bivaye naho muherereye reka mvuga ati bonjour bon après-midi bonsoir sero nawe kuraraba ikiganiro uherereye ku isi yose yabo kuri micro za Isaac TV ni MC Iva mutima wa Burundi nkuko musanzwe bimenyereye behind camera ni wandi nyene Juma Jokes yabo turi ahantu hasanzwe hongera hadasanzwe turi ahantu heza vraiment murabona yuko ari mwisite turi mwisite hagati twagiye kuramukanya ariko si kuramukanya gusa twaciye tunasanga n'umuntu wacu igihangange umusore wacu ariko arabikora neza cyane bigashima muri no industry ya 2-5-7 no muririmbyi musanzwe mumenyereye cyane umuririmbyi ariko arakora neza umuririmbyi aje ku muvuduko udasanzwe muri 2022 yuko atakuryama yarabirahiye yuko atakuryama kandi dutanguye kubibona sundi rero ni free my boy ni ndamwite Mr Ndomboro Mr Kirato Mr Fatuma araka ni dukunda kurimba free man arakuramutsa aho mujya bakunda kuncokoda ngo fati yo mwana yo siyo iyo ndirimbo siyo ariko akenshi iyo tugakoda ukaca nibuka fati yo mwana ndakuramutsa musaza ego naje ndabaramukije umede fresh ego free my boy imisoso ama uri smart wamuberewe muhira jewe muri quartier ndahaciye gusa muntu berewe imisi yose aya frima nigahebanganya mukuru cyo kwambara kabegwa imisi yose je mu bisanzwe niko kamere kiwanje ndibaza uko nawe nyene onzi cyane mu bantu babaye cyane mu gasite yo kumutakura benshi barabizi bo je sikubegwa gusa kera narambika n'abaririmbyi yego bamukombozi bande bose narabambika barabizi wadandaza impuzu no twe tora abantu twambara no kuvuga basaperi uvuga kera kumutakura nari umuririmbyi nkiri umu MC nari umusaperi vraiment kuko benshi baza no gutera impunzu kuri twebwe biriko biza kumvuguvu zidasanzwe tumariye kubona ikiganiro mwakoze ugiye kwakira mama yake ari kuri airport ase Frima Iva chane nepa jua franga mingi tokea Ulaya nini Frima boy bega igihe mama yake ataraza we ntwari ufite umubiri nk'uyu ko tumva amajambo yamaze kuba menshi cyane gose jewe uravye amapicha yiwanje muri Fibi bagende barabe kuva 2010 so indirimbo na masojero yero jirani wangu wewe jirani iyo ndirimbo benshi bagiye kwiraba irya clip bazobona ko mvyibushe kuko je kuvyibuha je kera jewe nkiri umupeti cyane muto nari munini cyane muto mu bantu bakera ari zina bakunda kumamagara kera mbiga kandi urabona ahantu ndi niyo nakuri ahani wakuri kwa bibi Oni bibi wanje reka tumuvugishe gato nyavura Juma Jokes egeye no tuvugishe bibi gato sasa Frima komo na bibi ari inzobe naho kaba wirabura amatafari si uyu yavyaye mama ego uyu yakuze kera ivyamwa bikicokorora hasi iboneka yuko atavyamwa byinshi wari ego bibi tukuramutse cyane bibi Yego namahoro muguwe neza Yego buke buke bibi iyo uri kumwe n'umwuzukuru nkuko uba wiyumva gute ndaryoherwa nyene usakira kunda kugucura cyane uko kirabyibushe cyane ndakigaburira nyene kikajya kigahaga bibi bien frima n'umwana yagukuriye iruhande yawe yakuze umubona uravye ibintu by'umuziki arimo kuri wewe uvyakira gute nka bibi wiwe ndabyakira neza ndaryoherwa bihora bishikukumbiriza akaririmbo kiwe
ndakaraba no muri televiziyo. turirimbire nk'akaririmbo woba uzikaka nakomenya ko sawa sawa je ndaryohewe no kubona bravo ibyo sinkibiririmba jewe kera niho nari mvise ibyo ndirimba kandi biryoshe narabihevye ariko ubu turirimbo tw'Imana nitwo tubabera mwebwe abantu mukuze nka kandi munakoze cyane bibi Frima boy ufise bibi wabatera inkuru Frima boy reka rero tugende rero ku mwuga nyezina umwuga usanzwe ukora urumuririmbyi uri kurakora neza cyane urumuririmbyi ibikorwa byawe biriko birashika kure bivaye n'ukuntu uri kurakora ibikorwa byiza Frima boy n'igihe banga yo bakoresha kugira ngo ibikorwa byiwe bikundwe cyane n'abafans kandi bigume biterana imbere cyane jewe ndafise ishaka bo naramenye uyu muziki cyarico naramenye esprit d'équipe mfise benshi baraduteye ine baraduciye intege mugabo Imana irakinga tubonanya dukora twarakora umuziki kera birutugora mugabo ubu Imana ibikora neza ubu tukora kabisa à l'aise atangorane nimwe muko nakubwiye ati jewe nakuriye ngaha nyina jewe bigarabizi ko kera umuziki yari don yanje natangura gutamba ngaho umuziki twenyeje kurya bibi sivyo kera nakunda nakunda gutambira umuziki ahari ababanyi kigiti cy'umwembe ni cya kera no kibona uko cyari bwakure na urumva aha niho natangura kugira imiziki nkamagara abapeti bene wacu bande tugatangura kwita ingoma zo gutamba nkatamba umuziki urumva naciye mu byinshi urumva rero music rero iyo ndiko ndakora umuziki camenya ivyo natanguriye ko cashiramo ishaka nini uvuze ngo umuziki we waramaze gutahura ino game y'umuziki icari ico mbega ucumenga hari abandi bantu mataratahura umuziki icari ico yego aro benshi bataratahura niyo mpamvu arabaririmbye usanga aririmbye hit ikasohoka indirimbo ari hit ukamurondera ukamubura kandi agacaga wapana no agatakara hit ushaka gusora hit izikurikirana zose wapi nukuvuga rero ajya ni kugumukora ari abantu benshi basohose benshi nouveau generation marababonye mugabo ingufu zaracisi si nguvu oya ni shaka rero wiga dukora music Frima boys urabe inyuma ya meza 3 sohora iki nashaki inyuma meza 3 ndaba 3 mois ndaba Frima reka tugende buke twibade cyane ku ndirimbo ndombolo ni indirimbo navuga yuko iri kiravugisha abantu benshi ni indirimbo navuga yuko iri kiravuruga cyane igisagara ca Bujumbura cyane gose Frima turakeneye kumenya message iri muri rya ndombolo kuko ko turakunda kumva ngo baririmbyi bubu baririmba indirimbo zitagira message cyangwa zitatanga message zitanagira nasije ni yahe message iri mu ndirimbo ndombolo n'urukundo turi mu rukundo akapera kidogo ok sinzi kubabwira donc indirimbo ndombolo mbere kwanza nangiye kuyitura abantu bose bari kubitira agapera gato kugira ngo uyivuge sasa be ndombolo ndombolo mama ndombolo ndombolo mama ndombolo reka turekere ngaho ibi amasantima ntaduge yego bo benshi bumvise ndombolo bibaza yuko ari indirimbo y'ikongomani ukuntu me ndombolo juste n'urukundo ndombolo hagiye gisigura urukundo yego bo je nayifashe muri son y'urukundo kuko uri kumwe navuze ati nikiona mpenzi wangu mahaba ndombolo iki ndombolo isigura byinshi mu ndirimbo donc kera nandise indirimbo ikirato benshi bibaza ati Frima basha gusora indirimbo yitwa ikirato barindire rero indirimbo isose baje bati kumbe ya ndirimbo ni ya romantic kuko ya romantic urumva arimo ni wewe kirato naronse kinkwiriye sinshaka kuchambura nka sitara uranyemeza urumva muri ndomboro nayo unasikia kukupenda we wawa wataki
marafiki zako kumbe wanafiki, tuwape vigogo hao waache kusema hao wanachotaka, tuachane mimi na wewe mama, wanavyopendana urumva. En fait nka message je numva irimo niyo guhanura umukunzi wa ntarabe abo hanze, ahubwo arabe ibiri mu rukundo rwanyu, ntiyumviriza amajambo y'abantu bo hanze. Ego kubera abantu ari bagateranye. Ego niyo nivyo rero urumva nicyo nako ndabwira umukunzi wanje. Indirimbo rero ndomboro iri out, iri ku rubuga rwanje rwa YouTube, ushobora kwinjira bakayiraba bakagira na comment. Entreta ku musitari biraryoshe, abantu bose bagushengere ngaha imisi yose iyo wicaye kwibarabara no kubigenda. No bo ndi muhira, abantu rwaruka rushasha rw'abana bo generation yacu bamwe barakuze benshi bari bafise abagore bike, urumva rero ni generation shasha. Nanje ndanezerwa kuza mu ubuzima nyene kwicara nabibi, ariko nicaye nganda ruta numva yuko nduta bajya bari mu ma avana bari canke bari mu makozi bari mu mabwate menshi akomakomeye, mugabo ryo nicaye nabibi ngaha ndaronka kunguka byinshi. Nca numva utuntu nutundi twakera ukatumenya. Frima boy turakeneye neza yuko tuja ku baririmbyi b'abarundi. Abaririmbyi b'abarundi turafise ikibazo kidasanzwe cyo kuvuga yuko umuziki w'u Burundi hari abantu bamwe bariko barawucinyiza, abantu bamwe badashaka yuko ushika kure cyane gose, sivyo? Je ndakeneye kumenya mbega kuri mwebwe abaririmbyi b'abarundi ni hehe mubona biriko birabagorera cyane kugira ngo umuziki ntutere imbere? Promotion n'abandi bo donc ngayi wacu dufise ibintu byinshi. Abantu benshi ubu baramaze kuja muri comedy. Abafanzi bose umuhaye link nacaguye yindi, urumva umuhaye link naguye yindi. Umufanzi ubu nawe n'umustar ariko umuhaye link akaguye yindi, bon si ibintu byatari kwera ko abashaka mu supporting aremwe. No munsi ni kuvuga ati umuziki wacu uri down kuko bose n'abastar. Ego rero bivanye n'ama TV online amwe bo ubu bafashe ibintu babigira yuko si umuziki, amaseri basanga mu seri ya mbere ya kabiri ya gatatu ikibazo kiganiro canke ni cinema. Mugabo rero ikintu gihari bamenye yuko umuziki wacu uracari hasi. Umuziki wacu uracakenera byinshi. Abaririmbyi batera imbere, nimukore mubaze ubuzima bw'abaririmbyi nkuko mwe mwaje mukaza mwabonye bibi, urumva aho mureje abantu ishusho iyindi kuri Frima Boy. Baca bamenya ati Frima Boy jewe aha turi ni mu Kamenge Kavumu, nimero ya kera nganda yizi 82 niyo nimero nzinga ya kera. Urumva no kuvuga, urumva aha niho navu donc niyo nakuriye nga mu Kamenge kwa bibi. Rero sivyo ufiriye abantu bashaka kumenya ubuzima bw'abaririmbyi, apana kuzana zage amaseri bashiramo byari nabonye ibiganiro mu basige babamba abantu. Nibaze yuko ibyo tuza kwigaruka ko cyane ku ruhara rw'abamenyesha amakuru cyangwa ku ruhara rw'ama TV online, ariko turacyari ku ruhande rw'abamenyesha amakuru. Turakeneye rw'abaririmbyi, turakeneye kumenya abaririmbyi mufitaniye umubano nyabaki, abaririmbyi muri ko mukorana gute, abaririmbyi muri ko musupportingana gute. Abaririmbyi kanshimire kwanza King Lolilo. Lolilo ni legend, ndamubaha. Natasha la namba arabikora neza, Big Fizo Satbi n'abandi nouveau generation kurabikora. Rero aho bifiriye ni amabifu babishiramo inziko bifu kandi arizo zizana umuziki. Uro munsi je mbonye Fizo na Satbi batumvikana, je ndanezerwa cyane kubera iki niyo music turimo. Umva ubonye batavugana neza uraryoherwa wewe. None raba example gato Tanzania nuzobona umunsi Alikiba yemera Diamond, canke nuzobona Diamond yemera Alikiba. Donc abafanzi baca bahagarara hajya nyene teka turabe rero uyu nani mukari ibe bintu bibandanye. Sishaka numvirize ngo Fizo Satbi bumvikanye, ahubwo kumvikana bashiremo
ibikorwa. umva wewe kuri wowe uvuga ati ama beef ni meza mu gihe atanzigo bariko barashiramo Yego bashira inzigo bazishire mu kazi. sawa uno munsi Freema Boy afitanye inzigo nande Jewe na muntu ufitane nawe inzigo. no afitaniye ibifu nande genre ibifu tarimo inzigo Jewe ndafise umuntu nanse vraiment kandi shaka kumuvugira ngari yizi. Yego kandi umuririmbyi bo oya yarabihevye. Donc sinzi ko aririmba mugabo kera yari umuririmbyi. Borumva jewe ico kintu je naravuze yuko umuntu ankoreye ikosa. Kugira ngo rive mu mutima sinzi no uwo muntu yakuba Freema wumva yuko umenga ntibyo mu mutima wawe cyo kumu donc ndamvuze ngana waniko ndamuha promo cyane kuko televiziyo ariko nubwo utomuvuga ariko uwo muntu basi umaze kumuha ubutumwa kenshi ndakunda kumva widoga ngo je ndanga umuntu antwa ahari arashobora kuba yivremazi yuko ko ndamwanka yego no nko mugiye uza gusaba imbabazi Freema ntuwo mubabarira wapi twarajeje ntuwo mubabarira nawe Imana yo mamagara ubu nkagenda nogenda n'umuhari wiwe yego kuko donc urabona jewe ndi umuntu nkunda abantu ari umuntu cyambere gukora neza wewe uzoyisanga imbere iyo umuntu agukoreye nabi waramukoreye neza nazo mubabarire n'Imana irabizi yego kuko uwo muntu nawe mubabarirana no mwasi gusa pourquoi pas udashobora kumubabarira none uwo muntu sinzi kumbure ni nafanzo mubabarira mu ijuru yego sa Freema Boy urakunda cyane kuvuga ibintu by'ama TV online genre ukavuga ko ama TV online hariho bamwe bari ko arabikora neza abandi bari ko arabikora nabi nutwaye tunenge utora ku ma TV online cyane ubu basigaye bakina amaseri ugasanga bakora bamba umuntu ugasanga umujournaliste ngo baramukubise donc kurondera ama views ni vyiza mwe muri hajya kugira ngo muduze umuziki w'Uburundi mutubwire yuko mwayise bo donc ama TV yanyu asigaye akorana n'igihugu muje mukora amakuru mu Kirundi toto y'umutekano basi tumenye yuko mukorana na leta bakuvuga yuko ngo umuziki wacu ugasanga uno musugiye gukoresha umuririmbyi ugashaka gushwana nawe donc nk'ubu ndi kumwe nabibi nitukoze ikiganiro cha bien turakoze ikiganiro bibi nagwaye ikiganiro twagwanya oya ntitwagwanya twakuranya amanyu none ugasanga ari umuririmbyi ngo je niko ndakufata nkakubita jido nibibaho views tumenye kuzirondera wowe uvuga rero atajya n'amakiki tureke bijya tuduze umuziki umuziki uracakeneye abantu benshi abapeti bashaka kubona abaririmbyi bacu ubuzima tubayemo ego ariko hari igihe ushobora kuba uri kurakora ikinyamakuru umuntu wese mu nzu yiwe aba afise ukuntu yifuza ko urutonde rw'akazi kiwe kagenda niyo mpamvu navuze ati Jesse niko ndabakondana nibakore mugabo bamenye yuko nibakora duze umuziki wacu bakora wica kuko bahereje ikibanza comedy niyo mbona gukora kina ama comedy n'abajournaliste bamwe basigaye bakina ama comedy basanga bakora ikiganiro afise pasuma ni comedy ejo gasamuye mu isite mu gatondo nagize bafise même urumva ko muko murakina ama comedy izo comedy vraiment tugabanye dukora umuziki mushaka kubona umuziki muri ndyo Burundi agiye kugira igiteramo ciwe mu Rwanda cyangwa agiye gukora ikiganiro ciwe i Kampala Tanzania wenyene n'ivyo bizogiza gute mutabaha ingufu nko kuri Freema Boy nk'ama TV online nk'atatu ubona yuko ariko arabikora neza adakora ama comedy ariko araduza umuziki bien sûr ni nk'ayaye shaka kuyavuga kubera abo gusa zirazi ko zikora neza Imana ibayezagira donc namba navuze bijya namba na ukina amaseri gabanya fata ibiganiro abantu bashaka kumenya amakuru ya T-Max abantu bashaka kumenya amakuru y'abandi baririmbyi Double J bashaka kumenya ubuzima bwiwe mufata umunsi mugaduga ruguru mukabaza ubuzima bwiwe yatanguye gute ega nivyo abantu bashaka apana biyo gukurana amenyo bo je ndabivuze nkuko kugira ngo tuturatanga amakuru kandi Isaac TV ni TV tukunda abantu benshi barayizi rero je ndasavye bosi wanyu adufashe toga baririmbyi bamwe eko nibaze yuko mwanya nkuko muko murabikora abaririmbyi kora si je nyene nabandi mu bayibiganiro bashikane indoto zabo imbere
Freema Boy aratanze ubutumwa bwo muri Isaac TV nibaze yuko arabikurikirana cyane gose uratanze ubutumwa kubamenyesha amakuru uratanze ubutumwa ku baririmbyi bagenzi bacu kandi baza mu kirundi bavuga ngo ikibwirwa n'icumva icerekwa nikibona abantu benshi baridoga cyane kuri Freema Boy ngo Freema Boy akoze umuziki umwanya muremure Freema Boy aronka amafaranga menshi ngo ariko ngo nta kintu kiboneka ngo amaze gukura mu muziki sinzi rero aho hantu nta muco utanga kuri ibyo bintu bo ndibaza yuko bambona mu muziki cyane ni vyiza kuko umubona umuririmbyi wa kera mu muziki bo ndibaza yuko nabandi bamwe bakera barabihevye turacari mu muziki kijya twatoye bo dufise secret nambobona je nkikora umuziki usaba amafaranga shooting si kubuntu audio si kubuntu of course none urumva uko umuntu afise ikintu donc ivyo dufise imana niyo bishaka tuzobishira habona ndashaka gufakinga life ngo ndafise umuduga ngo ndapanze inzu ya chambre standard wigamira hasi bo ugasanga ufise TV udafise ibiro urumva navyo nyene ni kibazo iryo ni ngo murafakinga ibintu bitabaho donc ari amativite uzifise amabiro turayizi turayitura bo rero niko ndavuga rero gasanga ukurishira kwishira hejuru uri hasi rero Freema Boy nkuko narezwe n'umuryango jewe ico mfise murakibona uno munsi benshi bavuga byinshi mugabo urya mutipe kwaguma vyibuha urazi ajya uvuza umuntu nabe ucumutera kuvyibuha rero umuvuze neza azoca yonda rero ngo ndavuga rero imana izobikora vuba azomenya ego tubereke tuba karibu tubwire ama conference tuhamagaze mwese dushira habona ibintu vyacu biriko bidakunga uvuze zidasanzwe biravugwa cyane n'abafanzi bawe biravugwa cyane n'abantu benshi cyane gose ndetse nabamwe bakavuga ati umunsi uzogirirwa amahirwe yo kubona Freema Boy nayo kugoye kurondera ugoye gutora n'ubuna gutoye bigoranye abarimvyi b'abarundi benshi bamaze kwijukira cyane gukora ama mariage mbega kuri Freema Boy twitege mariage yiwe ryari na cyane ko duheruka kwakira umuntu adasanzwe kuri Freema Boy mariage ni kwipanga donc sivyo ukabona umuntu agize mariage hajya abavuza ati abarahiye imbere ya pasteur canke padiri agiye gutangura ubuzima bushasha rero agiye ukabona umujene atararongora aro kurongora ugashira mu nzu bigese kurongora ningwano muba muko murakwega mu nzu rero kurongora iyo ubonye ninga kumwe nabibi ngandi kundarondera impanuro nyinshi yo mbwira bibi akambwira ati bana mwana wanje ipanguku giruku izi zose ni impanuro bibi ariko arama maje tuko turayaga vuba nzobabwira yongera naguhezagira yego amama yax nasanze muri kumwe kandi ubu muracahararanye muracakumburanye ariko sinasanze muri kumwe ari he nabikubwiye mugabo undi munsi tuzobatumako tubaha amakuru Freema Boy turiko turarangiza kino kiganiro cacu ahanini je ndakunda ukuntu wiyugurura mu kiganiro ndakunda ukuntu utarya umunwa ndakunda umuntu ukuntu uvuga ikintu domako urutoki byaravuzwe cyane igihe wakora ikiganiro kuri Isaac TV uvuga yuko mu baririmbyi b'abarundi atamunirimbyi n'umwe ashobora gukora adafise akantu yitwaza ngaha ku mufuko kamukingira abantu benshi rero bibaje ko ari yo bari nka kike cyangwa nkiki bijya ibintu Freema byagwereye kugira ngo ushobore kubishira ku donc bishobore kuba public abantu bose no nivyo ntushobora gukora udafise amafaranga music uragoye araba pete ari umpete umwe twakoranye indirimbo yitwa wivu amafaranga ako kantu kasigira akadaho umuti urabona ndakwereke music yo ngaha umuti dukoresha benshi bavuga ati ngo baza ngo no ari umuti kwikingira birabaho kurakora umuziki kwikingira yego abenshi barobamo bikingiye abandi batikingiye ni hama usanga ukora umuziki bigora cyangwa ugashaka gukora ama video bifadike ibiki ibintu nk'ivyo ariko kwikingira rero tubivuge cyane ngaha Freema Boy muri yo misi heze yaragize ubwoba aratetemeka ngo uburozi bwabaye bwinshi mu baririmbyi b'abarundi ngo bisaba kwikingira ni naho yaciye avuga ico kintu mbega ubu nta bakigu mbebe bavyitwa abavyina joro nta bantu bakikubyinira ubu byaraheze Freema Boy ijambo rya nyuma rero ku bakunzi b'umuziki kubamenyesha amakuru ijambo rya nyuma wumva wewe babwira nka Freema Boy nigahe ijambo rya nyuma no babwira
kurikirana Isaac TV iba amakuru mashasha ku munota ku mishi ama ikindi nacho naso indirimbo yitwa Ndombolo by Frima Boy indirimbo ya bien genda YouTube gira subscribe uyirabe ari indirimbo nakoranye no mupeti yitwa Baba J indirimbo ya bien yitwa wiwe ni indirimbo ya Baba J featuring Frima Boy inakuya gufunika watu sasa nikuvuga ati rero akarimbo nakonda kabatuye bagende hajya bagire subscribe kabisa imani bazagira yego tugushimire cyane Frima Boy merci sana yes bakunzi ba Isaac TV we are on time nkuko musanzwe mubizi al Frima Boy murumva yuko uranga ni cyari cyo Frima Boy ico ndi gusa Frima Boy n'umuririmbyi w'umurundi umuririmbyi ariko arakora neza cyane umuririmbyi ejo hiwe hahise nuno munsi bigiye bitandukanye cyane uri kubirabira ku bikorwa byiwe ico ndabasaba rero nyarukira kuri channel ya YouTube yiwe mushonde kuri Sabonnez abatarafite kuri Sabonnez hama kandi mujye mu supporting ku bikorwa byanyu mudahari nawe yoca nabiheba ko asora umuziki kugira ngo aruhura abantu asora umuziki kugira ngo abereke ubuzima bwa misi yose abantu babaye yapo nkuko musanzwe mubizi rero nta byinshi byo kuvuga ni kubashimira cyane kubandanye badushyigikira muri Isaac TV kubandanye bakurikirana ibiganiro byacu turabikunda cyane kuri micro za Isaac TV mwari kumwe na MC Ivan Mutima wa Burundi behind camera ni wa wundi nyere umenyereye ni Juma Jokes ciao Isaac TV